ndagusavye wari kubishobora gutwasha ujya kubikwegera ibyo bikecuru mama renze gupanga amahoro sha mana ndabigenza gute mana wone ubona ko kuvyukuri mbabaye byukuri ndaza kuva heje mana nani soni ugira n'inda n'indesho no kuntureya isore byo nta bwenge bigira gira imbabazi gira ikigongwe oya uko nuko mbwiye kweri nani ndakwizeye ko ushaka kumfasha warabimbagije nani nari kucanja hehe zuri ikigongwe muvyeyi zuri ikigongwe imbabazi nyinshi ngirira imbabazi mama aranye gupanga akazi basi tubane ndakubwira nakwiyana kandi nakwiyana mana nuko ibi byago bya misi yose nibiki bino nibiki niwe ndakubwira mama horo ntumva Mugisha bazi yuko umuntu umugabo mu mwere ubwanwa bucaka ku Burundi cyemaze iminsi nza ndi hejuru ariko ubu ndafukamye ndi munsi y'ibirenge byawe Mugisha barimo kirundi ati amanyama arasara ariko nasaba yuko mu mwanya nje nicishe bugufi nza ndagusaba ikigongwe shaka ikintu cyako kumfasha Kuri ndabigusavye ngira ikigongwe umbabarire usinakugira ibibi cyakahise byose byibagire ko cyo umubiri wanje n'amahufise ubu siniryama mu nzozi zanje gusa nguma mbona ishusho y'umukunzi wanje aho nca hose sinifungura sinigira iki ndabigusavye umfashe uzokutse nushaka ndagufashe jewe ndiki kuri wewe none je nahindutse Constance nahindutse umugore wawe ikihe kintu ushaka Mugisha je Constance ndakunda umutima wanje aho kuratera uko wamagarawe amaraso yanjye ariko arazunguruka ariko aronderaho ndashaka ko tuma mu kituza canje ndabigusaba byari naragize ikosa mako kumufata ku nguvu nazo kumufata ku nguvu kwera ubushuhe bw'umubiri shitani yanjiyemo ndamurondera kugira ngo ndamusabe ikigombo biranga ubu nakinefuna nakizamura kundaba ndashaka ajya mu gituza canje n'ukuri Mugisha mfasha mumbwirire ambabarire ambwire kwa muntu amatwi yanjye azibuke Estine nagomba ndakubwira ikintu kimwe kumbe nenda kubaza kwanza uvuze yuko wagomba kumufata ku nguvu ni gute ushobora gufata ku nguvu umuntu witeguye kubana nawe kubera ko iyo batamutima ugira umuntu mugiye kubana usanzwe uzi neza ko agusumbira abandi bose umufata ku nguvu gute ari umuntu muzobana ibihe byose uzi ko uwo mukobwa afise ikibazo cy'ahamuka muri we kumbe niyo byavuye none wumva ubabara hehe bimeze gute ewe mana yanjye urababara gaha ni hehe wumva gute ugomba kuvyara wewe yoba mana yanjye none ndabigenza gute kamukaba mana hewe wumva bimeze gute kutambwira bimeze gute ntunzarire ko mana ntunzarire nabyo menyereye ibi bintu byanyu nabyo menyereye aro yoba ari wowe witwa Boziko ni wowe witwa Boziko
umviriza hari umuntu agwaye kandi ararenze jewe nibaza ahubwo nibaza ko agomba kubyara ni umudamu abyibushe mugufi bamwitwa Ngidi ni Ngidi none wakufye hewe mukama wa kirakufye nyaki kabonye yakufye sinzi ko none ndabigenza gute kama ndabigenza gute je kumva gute ndatabaza ndiko katanu muri ngaha nta mukaza ari muri rupanga ndakovuye bashira ibintu je ndabisigura gute ubu baraheye bimeze gute jewe sinavuga ngo ndeke kumukuzanira irepre mu mwanya niho yarari ariko aranamutumye ikintu gusa nakubwira ni kimwe muri bibiri bisigura ko ivyo mbwiye bisigura yuko mushobora kuba mufitaniye conflict nkuko wabivuze ndico ngiye gufasha kubera ko ntashaka ko n'ubundi anaguma ngaho ko aranashaje ngiye kugerageza ndabe nyage nawe hanyuma ndabe ko mwosubirana mukaganira ugerekana je nubwire ngo ndaryoherwa ari ngaha mugabo ngiye kugerageza murakoze kandi mari mpamizagirire mwibagire ibyo iby'akasi byabaye burya erega ishavu ni ribi bituma ukora ibintu bitabaho reka mbandanye ariko n'umunsi ku mugoroba nze kumva anerefunye numva akajwi kiwe kominda mu matwi nanjye nacumva neza numvise ijwi ryiwe oya tugende tubyumvikanye ugende ubyumvise nze gushika muri ngo cu telefone kuko ashobora kubyumva canke ntabyumve muri bo niyabyumva telefone natabyumva nawe urare wubutse icyo gituza gushitsa igihe azozira urumva rero nta cyizere mu mayi Jurare man, uzi impamvu nwe nta cyizere ndagwaye gute ikintu ngiye gukora cya mbere gishoboka ni ukumuhatira kumva yuko uri umugabo wiwe kandi aragukunda ahubwo gusa nibyo bibazo we wagize byo kumuhabura kumva arankunda sana aravuga gute basi reka share kayankorera hari umuntu umwe yigeze gucanga yari umukozi akorera haruguru ahita arambwira ati switi ewe je nari nibereye ngaha nari mu cyumba ngo wewe urasumba ngo majoro wanje yo yo burya ngo urazibada ngo bankubitira ngo iyo ndiko ndarengana ngo reka urumva kagukunda ku rwego bukwiye ashimureze mubisi n'umunsi reka ca ndonka ka apeti reka cirumva n'inzara reka nje gufungura genda nanjye sinabwara bwarabe genda uragiye ugetse uramubwira muko ndamukunde Ureka kumbeshe urabona ungeze kumfira ukimbeshe Nzinda ni yande umbeshe rasiya bose ni yande none ni yande ninde yari karayishusha mwitsina rya Yesu bizigo si wowe jewe ndaguta muri kurayishusha oya uvuze ko ari wande wane urime ndigira uvuze ngo iki nawe urereka nundi yayishuhije yo mana reka kubeshera umugabo niba kwabosiko reka kumubeshera bosiko ni wowe bosiko none ugeze ni hahandi wa musanga wayishuhije nyaruka uri kure oya reka ibyo bintu none reka rarenze agomba kubyara
ujya ndigira je ndigira nta nivyo menyereye ibi bintu ntabyo menyereye je ibintu ntabyo menyereye nyaruka sha uri kure none jewe man niyo waba ariko kubeshera umugabo bandi izina rya Yesu ibyo bintu ntuze kubimbwira ntuze kubimbwira uvugisha ukuri ntuze kubimbwira jewe ndagusiga ngaha kandi twari kumwe ndoza gutabariza umugore utazi iyo mwahuye reka nkwereke ryama gato ryama gato uwo mugende nayo mapera azokwagiritsa byose wibaza rwose ewe mana yanje nayo nzi ngo ararara yemere ko ari nagwiwe nanaciye agenda ndagarutse kandi ubugira kabiri mugisha je ndamanitse amaboko hejuru ngirira ikigongo n'ukuri wavuye ngaho nyijeje ngenda mu ibarabara ngenda natambirege ngo biraza kugenda neza n'ubu gushika n'ubu nana telefone n'ukuri mutama je ndatakambye ndafukama amaboko hejuru n'inzi n'igima ngirira ikigongo mumbabarire muzo mukoze n'ukuri madame umeze neza hama madame ntituje gutebera ngaha dusanzwe dufise n'umwanya mutoya ariko icyari gitumye dushika muri runo rugo rwawe nuko dusanzwe dufise amakuru atubwira yuko wabyaranye na Iyeriko rero twari tuje gusaba urupapuro kugira ngo dutunganirize abasigwa biwe aribo bana biwe icyo kintu nicyo cyari kidushikanye muri runo rugo none bugira urupapuro ni rwo rubyara urupapuro ni wo mwana umwana ntimumubona madame birazwi neza ko iyo umuntu yibarutse umwana ari ngombwa mbere ni obligatoire kumwandikisha twagomba kumenya by'ukuri nyimba umwana ari wa Iyeriko kugira ngo kubera ko twiteguriye gutunganiriza abo yasize kugira ngo n'umwana wawe ashikire nivyo byoba byiza tutaravyinuriya mugato watunganirize mu mahoro atawurenganishwa ubu rero urabizi ko umwana wa Iyeriko atanditse kwanza wo byinjiramo handi madame ntabwo ari umwana mubi kandi impamvu yatuzanye ngaha niko dusenga turabakristo twonka yuko ubura bwa Iyeriko buzavabwirwa burangara by'ukuri nimba ari umwana uzi ko mwavyaranye zani cyanditse ko mwavyaranye hama tumutunganize nkuko turatunganiriza abandi bana ntiwavure uza ngaho uza n'ibindi bintu nta muntu cyo gukomera amashi twege dufise iwacu madame cyo twazananye n'umugore wanje ni byiza rero ko dutunganya tugatunganiriza abana ku by'ukuri nk'abantu dusenga turashaka kumenya ukuri niko kuri munda none ukuri n'urupapuro ariko birazwi wa muhungu ndiko ndakuraba uracari muto cyane mwana kenza ku gikecuru nk'icyo kibyaye imbyaro 5 n'abagabo 5 ewe bana yanje we ndagusubiriyemo byumve y'imyaka yiwawe uriciye ubuto ico gikecuru cy'imbyaro 5 ku bagabo 5 inzu yagurishije yo kwa Iyeriko nijya nyene yaratwaye mu bahabara arazunguruka mama ni bapare mama ni bande shi ukeneye mvuga byose je nakubwiye mbere akabati umbere akabati wewe
wewe hewe nguyu kinyagira ndamufise sha ndamufise niwe cagira utagira ibiragamo uzunguruka muri ba paro ujya gusambuza ingo za ba parisha ubu rero uraje kirakwagiye urazungurutse kubera ubonye Eric yapfuye yaragwaye warigeza kumugwaza ko yapfuye warigeza ku maziko yiwe ubu rero uraje kugurisha inzu uraje ngirya ngaha jewe mwene Mutama uzombona sheri rekana n'uwo sheri ahubwo nta nindero ugira ico gikeco ico ni kimarayo jya mwana si wiwe je nakubwiye ntituvyihoze ibintu madame ingenza buhoro y'umusiba yawugajije ku mugezi iyo ari umuntu wicisha bugufi nibitari byo bubirose mu manyanga mugabo kubera atamara umunyavyaha niyo mpamvu bigaragaye ko n'umuntu atari wa Iyeriko urabona ingene udashibagozwa ko hejuru no vyaracumiho n'indashonje muri twebwe nimba yaguhenze ko afise inzu tekana ndakumviye ikigongwe ku myaka ufise uriko uragenda inyuma y'ibikecuru nani soni urashaka kumviriza akamada ndakumviriza iki ntandera afise twigiye nico cyari wikuzanye nico cyari wewe ntandera afise wewe ntari ushufise bwo kumbaza ivyo umwana wa Iyeriko menya iyo uzubaza abana ba Constance nkuko muri ko muragendana byo ibintu bisanzwe umwana wa Iyeriko wewe teshuka aho mbere ni mumvire mu nzu sinogenda nakubariye nimba naniyumviye gushika muri no rugo sinataha ahubwo n'undi munsi nuzogaruka sindagukeneye no mu rugo wawe ndafise inzara madame wanga harafise watwoshika ndafise inzara wewe jewe ndagusama wewe none muri ko muntera stress yi stop reka tukorohereze reka tugende sivyo so qui reste ibizokurikira ni wewe ndabirindiriye cyane Mutama Mwiza madame sheri n'impunzi ati sheri wawe ni nomero 3 ukikecuru nani ndero kigira ngo sheri emwe ni mugenzi kwanza nimuzosubira no kungarukira mu nzu ndabiyamye yo ngo sheri ikecuru ahubwo nani ndero ubwira ariko mana bakesha ndahuye n'umusi mubi kwera umviriza estimera icyo umenya cyo jewe simpagaze kandi sinicaye ndiko ndagerageza gukora urya mukobwa twarayaze kandi vraiment neza cyane rwose kandi ndazi nawe utegereza gushima alors rero yarambiye ko muri watari yakira ataraniyumvisha ko wewe ushobora kuba warahindutse ariko icyo gusa nokubarira ni kimwe wewe ntugire ikibazo ndagerageza kubandanya kugira ngo nawe ugarure ibyishimo wumve wongeye kunezera niga nanje ndababara sinryoherwa mbona ko urukundo rwanyu nusanzwe rutameze neza kubera ko je namaze kwakira aka kantu ka mariage yanyu ndumva nyene zoba nambaye costume ndyohewe mbonye umukwe rega kandi uri umukwe nemera cyane jesi no kwitesha mu generale nkawe vraiment ahubwo ndamubonanye n'akandi gahungu yoba beef yoraramviriye no mu rugo icyo Mugisha reka kundemesha Mugisha oya nuko nyene suko kuremesha sinubujyaye ubu sigaye ntwera mu gikombe horankweramo murandyama n'umucyayi gusa nta kindi mbonye igitoki sindakijya mbonye umuceri sindawujya igikombe yantwereyemo nicyo sigaye nkwera mu icyayi ngumwe numva akamoto kiwe ifoto yiwe nguma ndahera bakwi telefone ngirira ikigongwe Mugisha oya gusa nawe uragobotse none ubu rero n'igikombe ntucoza kugira akamoto ningahe ndakubesha urukundo ni ikintu gikomeye Mugisha nawe byakubaho ko n'amadayimoni nkuko babivuze byakubaho n'ukuri Mugisha ndagutakambiye jewe mbwira icyo ushaka cyose numve n'umusazi ko yamvugishije kandi umviriza estimera bavuga ko hajya uhagarikiwe n'ingwagirane havoma okay samukoze nimwabinkundira ariko umutima wanje ugiye utavyemeye kuko ujya ndamukunda ubu uri patron wiwe ushaka kuvuga ijambo rimwe byose bikaca bigenda neza je naco nakoze ntamuhe parasera nagize ibishoboka byose ko nzi ko aciye mu ngone kugira aryoherwe
nanera binyishanyishwe agakosa kamwe Okay, reka nkwizeze ngiye gushoboka muko nka wewe sinomintesha. murakoze We genda neza, sinobyemera ko nshobora kubura umuko nka wewe. Constance, urabona yuko uyu munsi niriwe ngaha ndashaka gufungura neza frere. Ngomba ndaguha amafaranga ugende ugure indagara mbisi. Nshaka kuziteka cukucuku urazi icyo cyo. Uziteke nta mavuta nkeneyemo, hama ucugure ubufu. Nshaka kurya ubugari bw'imyimbati, urazi ko aribwo nkunda. Icyo kintu nicyo nshaka gufungura uno munsi. Reka renda guha amafaranga ubikora unyaruza. Urazi ko umuntu yiriwe muhira agira inzara nyinshi, umunsi niwe nduhutse nari nanabikubariye ejo. Rero aya mafaranga Nguriza 5. Nguriza yose. Kugira uno munsi tujye duhaye. Karibu. We nibiki kamugabo? ye nawe tuyaga amasigara cicara. Ugombye kuvuga iki? Burya wacumugara mu kiminota gutwi kumene kumva kokeje. Kandi kabiri karazigwa, gatatu nibara. Habaye iki se? Uramuma numuma. Uno munsi najinzanye n'ibintu by'iwanje simva nga utamumaye. Aho mugumya n'umugore wawe. Karabaye none. Uje ndabatungane mwese. Nawe wagiwe. Ryari naraguhakije wowe usigaye uduza amanyama. Mugabo nimba udashaka yuko ndakumena akariganga muhogo, nzanira uwo mukobwa wanje indi ndamutwaye ataruko kinda mucikiza mama yangu. Umviriza ndakubwira estime. Je narayaze nawe. Naramuhanuye ntacyo ntakoze. Ivyanyu n'ivyanyu barazi ko namugushikirije. N'abana bari batumye baba intambamye narabakurekeye. Ushaka ikise? Ubu rero genda ndamutwaye, genda umuzane ndamutware ataruko simva ngaha. Umviriza ndakubwira rero mon frère ikibazo ugize. Usanza adahari yamaze kugenda. Si hari. Aye. Kanda kweregesha. Ige gutwi kumene kumva kokeje. Nzana kantu nahora nkubitisha abantu. Uramuma numuma. Aka kamaze kumena imitwe myinshi. Wewe nduri umutwe wa mbere kazuwa kamenya. Uramuma numuma. Umviriza ndakubwira none warurindiriye iki? icara ngaho. Nicara. Nza kwicara ageze imbere yanjye. Nyarutsaga nimuzane. Icara cyangwa uzakarare. Ndakese. Cyane byandambiye je. Shikira nguyo umviriza gusa ikintu ndakubwiye. Ujana utajana 1 2 3 none mwansokeye mu rugo mwese. Hallelujah. Yes, Ram
urampagije Yesu ugira neza zo kwama nkwizigira ibihe byose mwizigirwa ndazi kuri Imana udahemuka ndazi kuri Imana utabara ndazi kuri Imana ugira neza umenya njyamye Mana yanjye ukamenya mbyutse ukamenya ndiko ndagenda niyo mpamvu zo kwama nkwizigira mwizigirwa Yesu urakomeye suri w'agaciro ku bugingo bwanjye